rero novuga ngo inyuma kubagarukana Pedri inyuma kubagarukana izina rya Rafinha naho vyagareka ko Rafinha wanashaka muri weekend Deportivo Alaves aza kuba ari mu bakino uvuga ngo 11 aza gutangura yo vyamaze kwikira vugwa inyuma kubagarukana Fran Garcia na kuwitwa Joao Garcia umunyegori wabo bagarukana abakinyi batandukanye ariko bagiye kuba bagira iyindi mvune idasanzwe y'umukinyi yitwa Firmin Lopez nawe novuga ngo yagize ikibazo bwana Yuson yego agiye kuba namara wanashaka igihe tutovana kinini cyane mugabo agiye kuba mara igihe hariya inyuma yuko agize imvune buriya ngo ntabwo yagize imvune witwa Firmin Lopez urukino wakine equipe yitwa Chelsea Blues ahubwo ngo yagize imvune barana nino equipe yitwa Atletico Bilbao beshi bavyibuka igihe uvuga ngo umukinyi yitwa Sunset yagiye kuba aho nyoro witwa Firmin Lopez ko arakina igihe batsinze nuvuga ngo ino equipe yitwa Atletico Club yitsindiye kuri 4 kubusa rero ngo ndakire kuba ndara kuri kino kintu bwana Houston mbega ivunika rya Firmin Lopez muri equipe ya Barcelona ubwo ntacyo ziza kwa ryonona kugeza muri kino gihe ku musaruro wino equipe ya Barcelona mu nkino zimirije guhera kuri Deportivo Alaves n'izindi nkino ziri imbere atazo ko araboneka ndavuga Firmin Lopez nabonye azosiba inkino zigira kuri zine azosiba urukino rw'ejo bahura na Deportivo Alaves asiba urukino bahura na Atletico de Madrid yongera asiba urukino bahura na Real Betis n'urukino rwa UEFA Champions League yacari amakenga ko ashobora kubeka canke naboneke bahura n'umugwi wa Eintracht Frankfurt kura Firmin Lopez muri equipe ya FC Barcelona ku migwi imwe nka Deportivo Alaves Atletico de Madrid Real Betis canke Frankfurt agikuba marisha indusha kuri zibiri ubwo ntakiza ko vyonona ku musaruro kuri Firmin Lopez canke ntakiza ko vyonona kuri Firmin Lopez ubwiwe mu gihe twabona ko bigaragara ko Firmin Lopez yakaragaragaza urugendo rwa rwiwe rwiza yari amaze gutwara kibanana n'uwitwa Daniel Romo Firmin Lopez kumura muri Madrid na muri FC Barcelona ntakiza ko vyonona ku musaruro wa equipe ya Barcelona imvune ya Firmin Lopez izogira ico isiguye canke ivuze cyane ku n'umugwi wa FC Barcelona kubera yuko ni Firmin Lopez muri kugeza muri kano kanya yari numero 10 yasa n'uri karafatisha cyane muri umugwi wa FC Barcelona ndibuka mu misi yahera twaragira analyse kuri zino numero 10 za FC Barcelona ndavuga zigizwe na Daniel Romo ndetse na Firmin Lopez tukabona neza na neza ni bamwe mu bakinyi badahoza ko no musi Daniel Romo azaka kubera mwiza ariko ejo ukabona vyahindutse bigenze nabi ariko muri no minsi Firmin Lopez yaje aragaruka no rwego rwiza inyuma yo kumara igihe kirekire ari mu mvune Daniel Romo yifatiye hagati mu kibuga ka FC Barcelona kabone bya Daniel Romo ntibiko biragenda neza kanatsinda baratangura bavuga ati burya FC Barcelona miliyoni zigiye kuri 35 batanze kuri Daniel Romo basa nabibwe nivyo biragenda birakurikirana ukabona ko hari ukuntu FC Barcelona biharo vyayo canke uko bikoritwara bitameze neza kubera yuko badafise umukinyi nka Firmin Lopez ko bya Daniel Romo harukuntu bitako birasobanuka neza badufashe kaya gafoto nimba gakunda ka Firmin Lopez mbere kanatsinda ndagaye no kihariye nari nsa n'urukundo naraba n'ibiharuro vya Firmin Lopez ashika muri equipe ya FC Barcelona va mu mvune kugira ngo bikunde ko sigurira abantu ntariko ndavuga ibintu niko ndimagina ibintu bigaragara ibintu biri reyere Firmin Lopez na FC Barcelona turi ku kino kwa Valencia ku kino kwa Valencia Firmin Lopez FC Barcelona itsinda ibisindo bigira kuri 6 ku busa hari tariki 14 z'ukwicenda FC Barcelona itsinda ibitsindo 6 ku busa Firmin Lopez aronkamwe ibisindo bigira kuri 2 hari abarata 9 n'ibice 5 FC Barcelona batsinda umugwi wa Newcastle bawusanga mu Bwongereza ico gihe performance ntiyabaye nziza cyane kuri Firmin Lopez kanatsinda itari nibihe niho yaranakiza rwari rubaye kino gwe umengo gwa kabiri avuye mu mvune nivyo biharo nivyagenze neza cyane ariko afise ico yafashije umugwi wa FC Barcelona yaronse amanota agira kuri 6 n'ibice 6 FC Barcelona itsinze ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe yaronse n'ikarata y'umuhondo FC Barcelona batsinda Getafe Firmin Lopez yarimo mu rukino nyashoye gukontribuer mu gitsindo na kimwe ariko FC Barcelona byarangiye batsinze ibitsindo bigira kuri 3 Firmin Lopez yaronse amanota agira kuri 6 n'ibice 9 FC Barcelona bahura na Girona Firmin Lopez yarimo muri urwo rukino aronka amanota 6 n'ibice bigira kuri 5 FC Barcelona itsinze ibitsindo 2 kuri kimwe FC Barcelona bahura na Olympiacos mu bitsindo 6 Firmin Lopez yatsinze mu 3 aronka amanota agira kuri 10 abana omedi match FC Barcelona Real Madrid grand rendez-vous rukino rukomeye cyane Firmin Lopez yaraje atsinda b'igitsindo
amanota 7 n'ibice bigera kuri 2 FC Barcelona bahura na Elche firmin lopez yatanze assist zigera kuri 2 aronka amanota 8 n'ibice bigera kuri 4 gurukino mingo abayeho medi match nabwo nyene niba ntibagiye bahura na Club Beach firmin lopez yatanze assist zigera kuri 2 FC Barcelona bakuhirana bakina na Celta Vigo amanota 6 n'ibice bigera kuri 5 FC Barcelona rukino bahuye na Atletico Club Bilbao yarose migitsinda ba Omedi match amanota 8 n'ibice bigera kuri 2 ivyo byose nibiharo binyereka ati firmin lopez agarutse avuye mu mvune hari ukuremuruka FC Barcelona baronse gutandukanye no kubari bafise Dani Olmo kuko Dani Olmo ugarutse kwaraba n'ibiharuro vyiwe ndetse n'ibiharo vy'uno mukinyi firmin lopez mu nkino firmin lopez amaze gukina muri no mugwi wa FC Barcelona zose ndavuga toute compétition confondue firmin lopez amaze gukina inkino zigera kuri 13 iminota 880 amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 7 na assist zigera kuri 4 urumva afise uruhara mu bitsindo 11 mu nkino 13 amaze gukina urumva ibiharuro by'umwana biharo ni vyiza cyane aho yaragize n'imvune yaramaze igihe kirekire ari mu mvune tutuza tukagereranya na Dani Olmo we amaze gukina inkino zigera kuri 15 iminota 799 hego ni firmin lopez afise iminota myinshi gusumba no Dani Olmo ariko Dani Olmo afise igisindo kimwe na assist zigera kuri 2 gusa numero 10 uyu kuranye babona ridiki cyane ibi byose binyereka iki rero gutakaza firmin lopez kuri no mu FC Barcelona hari nkindukiza kugaragara kwa FC Barcelona hari ibintu bimwe baza kubura hari tumwe mu dukarite twabafasha kuko nimba muri FC Barcelona twumva ati barafise Robert Lewandowski ashobora kubatsindira barafise Rafinha yabatsindira nawe yaramaze igihe kikete kagagara mu kibuga ariko bari bafise indi mpano yitwa firmin lopez yabatsindira ibitsindo ariko wabona umengo hari ukuntu batayikonta ko batayiharura ariko no munsi nimba mu nkino nyinshi FC Barcelona giri twara neze karonka n'ivyo bitsindo bishoboka n'amanota 3 firmin lopez abifisemo uruhara cyane afise uruhara rusumba n'ubwo Dani Olmo afise impact atanga mu kibuga isumbiyo Dani Olmo yatanga Dani Olmo wewe yari yamaze kuba witwa firmin lopez yamaze gutwara ikibanzo witwa Dani Olmo byanarangiye 13 zonyene girafisemo uruhara mu bitsindo bigera kuri 11 mu gihe Dani Olmo afise uruhara mu bisindo 13 gusa mu nkino 15 ibi byose binyereka iki rero firmin lopez n'umwana yafatiye runini hajya kuri numero 10 umugwi wa FC Barcelona rero muri rusange rero ibura rya firmin lopez mu nkino bagiye kuba bimiriza FC Barcelona bagiye kuba banahura na Deportivo Alaves ku munsi w'ejo ariko kandi bazonahura n'umugwi nka Atletico de Madrid ibi byose ibintu binyereka yuko FC Barcelona ashobora kugira ikibazo ariko bahiro bahishije kubera yuko bagarukanye bamwe mu bakinyi bashobora kuhahengeka Pedro Gonzalez yagarutse Rafael Luis Diaz Birori yahagarutse ariko biragoye cyane ko Rafinha yashobora kuguha ibiharo viza kuri numero 10 kuko amaze igihe kirikata atekana nta kina nivyo muri Leeds United ni numero yiwe yarasanzwe nakinako ariko no munsi muri FC Barcelona yaramaze kumva ko yamaze gutahura no kunywa ku ruhande ubundi witwa Rafinha no munsi kuva muri equipe avuye muri equipe ya Leeds United akaza novuga ngo muri equipe yitwa FC Barcelona haba no kumuyera yitwa Xabi Alonso nako Xavi Hernandez witwa novuga ameza yose yogera haca baramaze kubona ko novuga witwa Rafinha amaze kwerekana ko novuga ngo poste ya nimero novuga ngo 11 wa mukino novuga ngo yari muri forme canke yaba akomeye atari mu mvune baravuga tuno munsi tutakwiko turamukisha kuno munsi niyo mpamvu novuga ngo je bwari ndiko ndaraba izina rya Rafinha naho babatakaje novuga ngo izina rya firmin lopez FC Barcelona wabivuze neza uravuga ngo bagarukanye izina yitwa Pedro Gonzalez yaragaye ko Pedro Gonzalez wanashaka kurukira kwa Deportivo Alaves ku munsi weje ashaka kuzokina nivyo ntibiramenyekana ko ashaka kuzokina iminota 90 yose ariko yakoze neza novuga ngo yiwe ariko n'abagenzi biwe uko biri kose yari inkuru nziza yego kuri Barcelona kuba bagarukanye abakinyi babe banabuze ariko batakaza izina rya firmin lopez dushaka kuzobona firmin lopez nivyo wagaruka indwi ishaka kuri 2 buriya ni weekend ishaka kuri 2 ni nkino ishaka kuri 3 zingaye gusa ariko cyo numva coco gusa nuko kumubura cyane cyane ku rukino rwa Atletico de Madrid niyo bikomeye cyane ko urana n'abakiba bafise Houston twemeye neza equipe ya Atletico de Madrid ufise aba Lorente uhagira izina rya uno Simeone no muhungu wa Guillaume Simeone ba Rodrigo de Poro Julian Alvarez yes de Poro yarasohotse ndavyibutsa muri Inter Miami hari urumva yego biragaragara ko equipe ibibuza umukino uvuga ngo abakomeye mu gihe migereka twabivuze ko inkino zimwe ziba zinakomakomeye iyo ufise mediane nziza
ukabona Barcelona ifise Pedri Gonzalez na Frank de Jong bakaba bafata biba binagoranye cyane mugabo Firmin Lopez nawe yari umukino uvuga ngo akarongereza ingufu nyinshi cyane muri equipe yitwa FC Barcelona ariko je mbona mbere wanashaka indwi zibiri ni nke cyane ariko uko biri kose baza kugira igihombo ishe gisigara kiravuga kiti eske kuba niyagaruka Houston yego nimba gize imvune indwi shaka kuri zibiri bega Firmin Lopez wewe azagugaruka ari muri forme nkuko vyari biri canke haguza gusanga mu gihe urugero rwiza kwagarutse mu gihe twabanye bakibamwe na bamwe iyo bavuye mu mvune atabagarukanye uvuga urukino rwabo rwiza Daniel umwanya n'umwanya ashaka kuzomutwara ikibanza mu gihe Firmin Lopez yagitwaye nawe uzi ko mu nishije muri zibiri Houston ashogarukana urugero rwiwe rwiza nkuko yari afise muri FC Barcelona nizera ko Firmin Lopez urugero rwiwe ni umwana afise impano ni umwana yitanga ni umwana akora cyane ni umwana yumva yuko ategerezwa gukora kugira ngo agume atera imbere mu bijanye n'ivy'imikinire yiwe je nizera yuko azogaruka ameze neza ni ikibazo cy'umwanya gusa ndetse no gukora imyimenyerezo yo gukomeza no kubandanya aguma akora cyane kubera yuko burya yaheruka no kuja hanze y'ikibuga ikiringo c'ukwezi kose nimero 10 FC Barcelona isigaye ifashwe n'umukinyi ndavuga Daniel Matigiza nayo ibyaza umusaruro ariko Firmin Lopez nyuma yo kumara hanze y'ikibuga ikiringo c'indwi yose yaragarutse aratanga ibiharuro vyiza rero novuga ati muri rusange rero Firmin Lopez amaze kutwereka ko afite ubwo bushobozi kuja hanze indwi zibiri sivyo vyotakaza icizere ko ashobora kugaruka urugero rw'rwasubiye hasi n'umwana akora cyane nizera yuko ibikorwa by'ibizoguma biri hahandi nyene ahubwo igisigaye kwiyumvira ko ni eske Daniel Mo nawe nyene nk'umukinyi nyene yumva ko anyotewe gukina FC Barcelona ndetse no guwa amatangura yisanga mu kibanza ciza ibihe byose yisanga imbere kugwanira ikibanza aka kanya kindwi zibiri Firmin Lopez atagiye kuba anagaragara eske nawe nyene aragerageza gukora kugira atanga ibiharo vyiza yumva yuko yo convaincre yumva ko yo kwisanga ku rutonde agaruka ni icizere yongera agarukane n'ikibanza ciwe yari yaratakaje nyuma yo kugitwago n'uno mwana kiri muto Firmin Lopez no gwaterero ni akajyo keza kugira ngo Daniel Mo nawe nyene yigaragaze kugira ngo ashobore gutsindira ikibanza aprofite kuba yumvise kwitwa Firmin Lopez yagize imvune nawe acha kora cyane kugira ngo nawe afate ikibanza hariya ubu Daniel Mo arisanzuye kuko nizere ko buri rukino ntandi mahitamo Hansi Africa afise ni kwa makoresha Daniel Mo kuri numero 10 rero nuvuga ati nakajyo keza ka Daniel Mo kugira ngo akabyaze umusaruro ntaze yisanze muri bya bibazo ca bindi usanga FC Barcelona batanga gukumbura Firmin Lopez ku bwa performance mbi kiratangwa na Daniel Mo nizera ko rero Daniel Mo ni kajyo kiwe ko gushobora kwibagiza abakunzi ba FC Barcelona canke muri rusange mumenyereza kubibagiza Firmin Lopez ariko ivyo byose bizokunda mu gihe atanze ibikorwa vyiza cyane kanatsinda bisumbe n'ivyo Firmin Lopez yahora natanga ariko nibitagenda uko vraiment Daniel Mo ikibanza ciwe kiraja mu bibazo kiyaza kuja mu kibazo novuga ngo nuwitwa Firmin Lopez ari kuba amara wanashaka indwi sha kuri zibiri anyuma ikibuga novuga ngo muri equipe yitwa FC Barcelona yagiye kuba agira imvune inyuma yo kuba agize contact n'umukino uvuga ngo azwi ku izina rya Sanket wa akine equipe novuga ya Atletico Club cyangwa Atletico Bilbao akaba tukuvyumva ko Firmin Lopez ari mu mvune kugeza muri kano kanya ariko tutarava muri equipe ya FC Barcelona nabonye inkuru ikiravugwa n'ibinyamakuru bimwe na bimwe ivuga ko novuga ngo equipe yitwa Mirase nayo ikiragerageza kurondera amazina atandukanye twamvise ko bazanye izina rya Luka Modric bamukura muri equipe novuga ya Real Madrid yarasize ino equipe uno musingo equipe ya Mirase nayo irifuza cyane kuguma igura abakinyi bamwe na bamwe novuga ngo bakomeye banabikoze neza izina rya Robert Lewandowski novuga ngo niryo rikirashobora kuba rikora vugageza muri kino gihe Houston no munsi witwa Robert Lewandowski ni umukinyi uvuga ngo vyavuzwe ko kipe FC Barcelona